ko yanyemereye sikijuju ngwante mu nzira, ko yanyemereye azongeza no kumugwa Yesu. Sikijuju ngwante mu nzira, ko yanyemereye azongeza no, ko yarinze anyemerera nawe wakarinda kwemerera. Sikijuju ngo azoguheze mu Kamenge, sikijuju ngo azoguheze ku Ntahangwa, sikijuju ngo azoguheze muri Mirango. Oya, azotugeza no kumugwa. Amena. Muri irya misi mikuru yose, umunsi wo gukirizwako, bararirimbye, abamarayika bararirimbye. Urya munsi twakizwa, umunsi twavuka haririmbye bakeya, ariko umunsi wo gukizwa wewe waranezerewe, n'abari bakuzi kw'ibibi baranezerewe. Mw'ijuru naho baca bararushiriza bararirimba, n'ubu baragomba kuririmba. Twese hamwe dufatikanye gushimira Imana yacu yadutonesheje ikaduha kubaho. Yakoze cyane, nihabwa icubahiro. Murazi ntaco twakoze, twabonye turyama ca twisanga muri uyu mugisha wo kuvyuka dukomeye. Yakoze cyane, nihabwa icubahiro. Iyo twaje tuva i Murambi, abamenye ko tuzoza baraturungikanye intasho hamwe nabo mu rugo. Izo ntasho zose muzakire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nuko rero nagomba twakire Bibiliya zacu dusangire amajambo y'Imana. Muri iyi minsi turiko turibuka ukuduzwa mu ijuru kwa Yesu Kristo no kuzoronka mpwemu yera, ariko nagomba duhindure gatoya muri aya masaha, twongere kwibukanya ikindi kintu uyu Yesu abaririmbyi bahejeje kuririmba yadukoreye, mugabo tukakigira gitoya kandi cari gikuru. Yesu wacu nahabwa icubahiro. Tubanze ducisheho iyi ndirimbo ya 93 igice ca mbere gusa n'icitabirizo. 93 muri izi ndirimbo z'ikirundi. Yesu ndacibuka umusi mwiza nakwemereye ko wari wewe Mana yanje, nivyo nezererwa cane. Mimbaze Yesu yanyogeje ibyaha, anyigisha kumusenga, bituma muranezerwa. Yesu yanyogeze ibyaha. Dusome ijambo ry'Imana ryanditswe muri iki cete kigira kabiri Pawulo yandikiye abikorinto mu gice ca 6, duhereho tugeze ku murongo wa 2. Cete kigira kabiri Pawulo yandikiye abikorinto
gice ca gatandatu ku murongo wa mbere turasoma n'umurongo wa kabiri. Niho tugomba turaba ayo majambo nababariye y'ikindi gikorwa gikomeye uyu mwami wacu Yesu twizeye yadukoreye, mugabo tukakigira gito ariko ari ikintu kinini cyane. Dusome. Kandi ko dukorana nayo turabinginga ntimuhegwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamwo ndacumvise, no ku munsi wo gukirizwako ndagutabaye. Ehe, ubu ni igihe cyo kwemererwamwo. Ehe, ubu ni umunsi wo gukirizwako. Imana ishimwe. Tugomba rero twibukanye kuri uyu munsi wo gukirizwako. Yesu adufashe cyane. Umunsi mwiza, uyu muririmbyi w'inomero 93 wewe yavuze ngo ni umunsi mwiza. Hariho iminsi myiza twabonye, ariko uyu munsi wo gukirizwako naho zenda wiyumvira nsanga uyu munsi wo gukirizwako kumbure urugwaruka rwacu rw'abahungu n'abakobwa babonye bike, mugabo abantu bakuze, abashinga ntahe bakuze n'abapfasoni bakuze, uyu munsi wo gukirizwako barabonye ko uyu Yesu yabakoreye ibintu bikomeye, yabakuye ko ibintu bihambaye, yabakuye ko ivyabaremera. Nahabwa icubahiro Yesu, tumugororere ibiganza tumushimire. Ndabona amaboko ari makeya, nagomba tuyaduze. Abantu bibuka umunsi wo gukirizwako, bibuka ivyo yabakijije, bakuweko, yagorore gose, yarakoze cyane. Umunsi wo gukirizwako, muririmbyi yararirimbye ngo aho yankuye nije ndahazi, aho yagukuye ni wewe uhazi. Nahabwe icubahiro Yesu. Umunsi wo gukirizwako niwo ngomba ndakwibutse. Urazi uko wari, urazi uko wari umeze, urazi uko wari ubayeho, urazi uko abantu bari bakuzi. Uwundi mwanditsi acavuga ngo kera nta n'abantu twarimo. Muriko muravyumva? Nariyumviye kuri iri jambo, abashinga ntahe nka mwebwe mumeze uko nyene bijunja n'ijambo. Mugabo kera Yesu ataratuzana aha nyene muri ubu bwami, tukiri muri bwa bwami bwa Satani, ngo nta bantu twarimo. Muriko muravyumva? Tukiri mu buja bwa Satani, tutarakizwa, tukigwaye ivyaha vya bindi nyene twari twarajakariyemwo, tukiri muri vyo, tukivyirirwamwo, tukabiraramwo, tukabibamwo, ngo nta bantu twarimo. Imana idutabare cyane, Imana idutabare. Ariko ubu Yesu amaze kudukura ko vya bindi bimwe byatuma tutemegwa, kandi turi abantu b'abagabo bijunja. Muriko muravyumva? Mugabo atajambo dufise, twajyatswe n'ivyo twahora tugenderamwo kera. Mwebwe haraho mwari bwayumva umuntu avuga ngo ujya nahagenda ngo nta muntu arimo. Muravyumva? Ari umuntu w'umugabo akomeye munini ngujya ngo nahagenda, ngujya se umuntu. Mugabo ari umuntu
mugabo ivyamukuye ko kuba umuntu nibicumuro. Yesu yarakoze cyane. Reka twongere tumugororera amaboko, mureke kurambirwa. Jewe sinzorambirwa no kumuvuga kuko ndaza aho yankuye. Ahandi niwe yahanshitse. Kera sinarinzwi na nyumba 10 haraho yo batakuzi kera, mugabo burazwisha. Urahagarara ngaha ukavuga ijambo kuko Yesu yari guhaye. Amena. Korale y'abadamu hari umukontagi tarimwo w'umugabo. Kontagite w'umugore kuko Yesu yaguhaye ijambo. Naho mutemerana. Murakunda Yesu yarabahaye ijambo. Handi habaye amatora, umudamu aritoza. Hama rero baba kumuvugira ati murazotore naka, babarira abadamu ati naka murazotore Gapitorina namwega baserukira. Abadamu ati pu tuzotora umugabo. Yesu adufashe. Ariko ubu barimwo barahagarara bakavuga ngo turirimbe arabadamu kandi mukemera abasha. Abagabo tukemera ko ntagite umugore avuze ngo 1 2 3 tugaca dushirako. Yesu ashimwe. Yesu yaraduhaye ijambo. Yaratwambika impuzu turambara turabegwa. Kera atabantu twarimwo. Nahabwa icubahiro. Uyu mwanditsi rero abisobanura neza. Umusi wo gukirizwako muzohore muwibuka. Hari abantu bawanditse. Hari imisi mikuru, imisi yo kuvuka. Irya twaravutse turabibarirwa gusa ntituzi ingene vyagenze. Baravuga ati mama wawe waragowe wavukiye Bujumbura, mama wawe bamanze kumwopera. Ivyo ntavyo nabonye. Ndabibarirwa gusa. Muriko muravyumva. N'imisi ya mariage yona irabaho naje narahaciye narawubonye. None se umunsi mwiza. Ariko umunsi wo gukizwa sha n'umunsi mukuru. Yesu adufashe. Hari undi muntu yavuze ngo kera nta bantu twarimo. Na hamwe ijambo ry'Imana reka tumanze dusome turabe ingene uyu Yesu yaduhaye ijambo. Aha Bibiliya yavuze ngo iki? Ehubu ni igihe cyo kwemererwamwo. Ehubu n'umunsi wo kugirante wo gukirizwako. Harimwo gukira kandi hakira mbega ibyaha n'ingwara mbi, kuko Bibiliya ivuga mbere siningwa n'urupfu. turi kumwe yaratuzuye rero adukiza ivyaha. Kandi muri uko kudukiza si uko ari twe twabisabye. Muriko muravyumva. Nubu hari abakibigomba bavyiyumvira bakiri hariya. Ubu buntu twebwe twagiriwe bwo gukizwa batarabugirirwa. Banabigomba, banavyiyumvira, mugabo ubwo buntu batarabugirirwa. Uyu mwanditsi acavuga ngo twebwe rero twagiriye ubwo buntu bwo gukizwa tukava mu vyaha. Ubwo buntu nitubupfise ubusabasha. Mwami nahabwe icubahiro. Zaburi ya 25 sinza kutevya. Zaburi ya 25 dusome umurongo wa 18 twumva ingene vyagenze.
Zaburi ya 25 ku murongo wa 18 havuga ngo witegereze umubabaro wanje n'umuruho umparire ivyaha vyanje bingahe. Yarakoze Yesu, yaritegereje imiruho narimwo hariya mw'isi nduhijwe n'ivyaha. Yaritegereze imiruho waruhira hariya mw'isi y'ivyaha, aho wakora akazi ugahembwa muhira ntibamenye kukora akazi, amahera yose yahereye mu nzoga umushahara wose ugaherera mu nzoga. Ntabahaciye aho hantu. Korale y'abamama bahora baririmba ngo none ivyo uravyicuza. Emwe abagabo nkanje ko yatugiriye neza akadukura aho hantu akatwitegereza akadukura hariya nyene hariyuzi, uracicuza none ko yakuzanye ngaha. Ibuka Umusi yagukuye hariya. Dawidi yavuze ngo witegereze, aritegereza iyo umuntu yari mwishayo y'ivyaha. Subiza amaso inyuma urabe kera, araduhindura aratwitegereza. Harimwo umusuma, aha basuma barimwo ngaha, umurozi, witwa amazina atandukanye, umubeshi, umusambanyi, umunyabwibone, umunyamanyama. Aratwitegereza turiyo. Umunyamacakubiri aritegereza turiyo. Yesu adufashe cyane. Umuririmbyi w'inomero 103 hariho igice ca kabiri kivuga ngo mazima nirandaba ndi muri vyo bibi iti ngo mwana wanje ngutabare ngukize twese Imana yanje yarandokoye ubu niyo ndirimba kuko amena yaraturavye turi muri ivyo bibi tubigenderamwo tubiraramwo tuvyirirwamwo iravyitegereza iciravuga ati ngo mwananje venera ingo ndagutabare ingo ndagukure muri ivyo bibi ndagutabare ndagukiza urupfu. Amen, 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 amen. Na wewe irakwitegereza ntavyo wari wasavye, oyaye wari muri ivyo, mugabo iravuga ngo ingo mwananje. Amen, amen, amen. Ubu duca twitwa abana b'Imana kandi kiduha izina rusangi, ubu twitwa abakristo.
amen. Nitukira abarozi, nitukira abasuma, nitukira abasambanyi, nitukira ababeshi, uw'izina rusangi twese turaba Kristo. Hasigaye gusa kubugwanira, kumwe ko bamuririmbye akavuga ngo nzokwama ndiwe. Yesu ashishikare guhabwa icubahiro cyane. Munsi wo gukirizwako n'umunsi umuntu akwiye kwama yibuka ko ari umunsi mwiza mu minsi myiza ibaho. Umunsi wo gukirizwako n'umunsi umuntu akwiye kwandika, akawandika ahantu akazaribuka uwo munsi wo gukirizwako. Yesu adufashe cyane, Yesu nadufashe. Abantu bari bagorewe mu vyaha, batazi Imana rurema, bajakariye abapfumu, ariko ubu twararonse Yesu bahejeje kuririmba di amen. Arashoboye n'umukiza. Muriko muravyumva, aratugwanira intambara zose. Iwacu harakaze abantu bitwa abarozi. Murambarira abantu abakiriso bagaca bavuga ngo iki gisagara cyacu ngo cari ciza ngo kiramera, ngo mugabo ngo kirimwe abarozi ngo nzohava nimuka. Nkaca ndababwira tega ntimurakizwa. Urashobora kwimuka utinya umurozi. Yesu adufashe. Yego ubutsinzwe, abagira ati jewe nzogumaha, tuzokigwaniramwe iki gisagara. None simfise umukomanda akomeye. Muri Egiputa ntiyaserutse, abarozi ntibariho, none ntiyahagaze. Inkoni ya Mose gatsimira inkoni z'abanyamareba. None burya bubasha bwaraheze. Yesu ntakiriho, ntiyapfuye akazuka. None burya bubasha ntiyabuzukanye, bwasigaye ikuzimu. None aracabufise, azoguma tugwanira. Amen, amen. Gira ukwizera. Nzoguma ngwaniraho ku gatumba tugwana nabo. Komanda avuga ati caha aha bahateze. Muriko murabyumva. Umusi yabonye ko hateguwe ati hace rero harahita. Yesu adufashe, Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Ega haturahambaye. Dufise umutwara akomeye, umutegetsi ategeka abategetsi bose. Umwe yategeka n'ingunza mu kiyaga ati stop. Abigishwa bamyoye amaso ati turapfuye. Nawe yari yiryamitse arasinzira adasinziye, ngo ingunzi imanzi banyukure gose. Aze kuza baremvye. None ntimwabonye ko baremvye? Hanyuma remaze guhagarika ingunza baca bavuga ngo ngo mbega uyu n'umuntu ki? None kiraza ngo bari bamubonye urya munsi bajya bigishwa. Ntibari baragendanye, ntibari baramanye. Aramanza akareka, nibinuka bikanuka. Maria na Marita bakamutuma kati singenda kwisaha bambaririye, nzogenda aho nzogombera bimanze binuke. Umusi nayumvise ko bariko baragira ati nzogenda zenda bihindura bimote. Yesu ashimwe cyane. Umusi yagombye acaragenda, arababaza ati mwamutaye? Yamaze kunuka n'ikibuye twarasizeko. Muriko muravyumva, muriko muravyumva. Nyereka aho mwashize byo muvuga binuka. Baca barakura ko ikibuye, acarahamagara ati Lazaro sohoka. Wari yanutse acarahaguruka aravyuka, acarababwira ati genda abahitegeka ati mukure ko izo mpuzu zose mwamuhambiriyeko. Mwumva dahambaye, mwumva dahambaye. Yega ntitwihenze,
ko yanyemereye sikijuju ngwante mu nzira, ko yanyemereye azongeza no kumugwa Yesu. Sikijuju ngwante mu nzira, ko yanyemereye azongeza no, ko yarinze anyemerera nawe wakarinda kwemerera. Sikijuju ngo azoguheze mu Kamenge, sikijuju ngo azoguheze ku Ntahangwa, sikijuju ngo azoguheze muri Mirango. Oya, azotugeza no kumugwa. Amena, azotugezayo. Uwundi muririmbyi yavuze ngo yampamagaye abona. Ko yarinze ampamagara yampamagaye abona, nzomugwa inyuma. Amen, 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 amen. Ko yampamagaye abona akankura muri vya bindi bimwe bitari bifise ikimazi, akankura muri birya vyari vyanyatse ijambo, akanyita izina rihambaye, akanyicarika. Yavuze ngo sinzomuva inyuma. Nahabwa icubahiro, nahabwa icubahiro. Sikijuju ngo azoduheze mu nzira, azodushikana. Mbere ijambo ry'Imana rivuga ngo yamadusengera. Amena, ame, ame. Abakwigishije igice haraho batakigusengera, sivyo none? Sivyo. Mugabo uyu yakuravye akakwitegereza akagukura hariya mwishayo, arazi aho yagukuye, arazi ivyo yagutabayemwo. N'iri zuba aracasenga, aravuga ngo data, ngo abo wampaye, ngo ndagomba aho ndi ko bazohabana nanje. Vuge muti ame. Mwumva atadukunda none, mwumva azoduheza mu nzira, mwumva atakitwiyumvirako. Mbere yavuze ngo naho tuzosaza tugasesa imvi, azoguma duheze. Amena. Eko, azoguma heze. Abavyeyi baraducukije. Murambona inkoko ifise imiswi ikuze igomba kwironkera abandi bana, ifata ya miswi ukamenga ntaco vyigeze bipfana namba. Buriko burazerera inyuma yabwo ikatangura kubwiminja. Ubugikwirikira bwananiranye igateba ikaburya, ikabudoda mu mutwe mvinyuma. Itabwanka mugabo, harageze ko mwinobera. Ubu ngomba ndonda babakwirikira. Ubuzwe bugateba bukemera, tego data wanje. Yesu adufashe. N'abavyeyi baravuze ati wewe ntukirimwo, uhaze gaharawe. Kana gashasha kakaba ariko gaharagwa, natwe ukamenga twarahebwe. Mugabo badukunda. Mugabo Yesu naho unganuko, naho yaguhamagaye ukiri umwigeme mutoya, uyu munsi ukaba uri umumama ufise abana 12, 16, uracari mu mugongo wa Yesu. Naho uri umutama ukuze umaze imyaka 100, ko wemeye yaguhamagaye ukemera ati ndaje. Iyo nahora mwidini nahoramwo hari akaririmbo twahora tuvuga ngo sabwe dawe ndaje, sabwe mwami wanje. Ko yaguhamagaye ukarinda uvuga ati sabwe mwami wanje ndaje. Waraguye ko basi. Aha twaratomboye, twaragiriwe ubuntu, ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Amen. Amen.
ubizi ni Zakayo. Zakayo abantu bose baramubona ati ca kigabo catumariye ko amahera. Ca kigabo kidutoza ibintu birenze. Umunsi umwe yumva bavuga uyu Yesu, ahagiye bakavuga Yesu. Umunsi umwe ati nzoza kuraba uwo mugabo bavuga Yesu bamiza mu kanwa agatondo umugoroba, nzoza kuraba ico gitangaza. Hamare ngo umunsi urizina ngo yumva ngo aca mu kinama, reka tuvuga uko. Ngo aca aragenda mu nzira iza mu kinama, ngo ahabona igiti citwa umusokomora, ngo aca arurira. Je ndabe Yesu nawe umukunzi w'abantu aca araza. Abantu bose ishengero ryose ryagendana nawe ritazi na habari, mugabo nyenazi umuntu ari hejuru mu giti c'umusokomora yipfuza kumuraba gusa ngo amukundanishe n'abantu. Agenda ashika munsi y'ico giti aca arahagarara. Zakayo, ururuka vuba, uyu munsi nkwiye kurari wawe. Iryo jambo gusa rikiva mu kanwa ka Yesu, Zakayo ngo aca yururukaniki. Yurukaniki akanyamuneza. Ndagendewe. Ikiri ku mutima gitangura kururuka. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Si ivyo gusa bashishikara ikiyago. Teka navuze kuno munsi ndari wawe, ndaharara nyene, ahubwo nkogiye tugende. Abantu batabidoga batidoga ko yaguhamagaye, ivyo urabareka birabaraba. Yego. Hogiye tugende. Na Yesu wongera bamushiramwo na nyene nti mbega harya arazi kurya ari umusuma, yamaze ibintu by'abantu. Ico atazi ni igiki? None ntiyaranzi ko ndi umusuma. None wowe ntiyaguhamagaye yarazi ko uri umusuma. Yego ico ataraza atuzi ko ni igiki? Yose yarasanzwe abizi. Nahabwa icubahiro. No mu nzu tiba batangura kurya. Bwabo ndarasangira na bene. Tarabasobanura ati canguye mwijoro nazanywe nabo nyene. Zakayo, ko wayemeye rero ubu agakiza karashitse muri iyi nzu. Iyo umuntu akijijwe rero hari ivyo akura. Yesu adufashe. Aribuka ati iyi ntebe iyi nayikuye ahantu, iyi si kwanje. Hari n'ibindi atibuka. Izi ntebe zose ngoma ndazisubize benejo. Muriko muhavyihomba. Zose benezo bazitwara. Ivyo ntacibuka navyo ngoma ndabihabona. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Yadukuye kwa mazina mabi. Reka dusome mwumvire. Mu cete ca mbere ca Petero. Mu cete ca mbere ca Petero mu gice ca kabiri dusome ku murongo wa 10. Avuga ngo kera nta bantu mwarimwo. Uyu yavyanditse yarikuyemwo. Ariko noneho muri abantu bande. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwagize iki? Yesu atushikare guhabwa icubahiro. Yesu ashishikare guhabwa icubahiro. Kera rero nta bantu twarimwo, twari abanyabyaha. Araduhindurira amazina nahabwa icubahiro. Je narigeze kuba mu mageragezwa ndi mwarimu.
abakobwa bose muri ako gace nahora nkoreramwo, abakobwa bose barampi ndiko ndarengana baca bavuga ngo he wa mwarimu azimba ku nkwano. Iryo geragezwa nari mfise, azimba ku nkwano. Bansengeye ku ishure navukako, hariho umwana w'imfuvyi. Hama rero aza kumbarira ngo hariho umujenama yariko aramwosha ngo acikize, ngo udacikize ngo wewe ngo ntaco uzovamwo, urazi kutagira so na nyoko. Nyagahungu gaca karaza karabimbarira, ndabwira toya ibyo sivyo, kuri mwishengero ntaco uzoba. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 999 nagakwereye ibihumbi bitarenga 20. Ega Yesu arazi ingene abigenza. Waremeye 20 ukunukuri. Uwo muhungu yaraje arabimbarira amaze kuba umusore. Hanyuma ndagenda kwa se uwo mukobwa yari umukristo, mugabo se wiwe ntiyari bwakizwe. Uwo muhungu ambarira rero ati ndamaze kuronka ibihumbi 20, urazogenda umvuganire kwa naka. Ndagenda mugabo nari ndayatwaye, nagira ati ni avance hamarambarira yandi nzotwara. Arazi ingene abigenza. Ingunza zigomba kukurengera, arazi ingene azihwamika. Nashitseyo ntanamubwira ati Mutama, umuhungu asigwana yaramuzi, yantumye ngo yashimye umwana wawe, yari yantumye ngo umbarire ikintu yoguha cy'agashimwe. Aranyitegereza, nza numva bariye ngo mwari tisa ngo none nta n'ikintu na gitoya yakurungikanye. Ndabira gakoko ndakubarira ico yandungikanye. Barazana inkoko ntanjiramwo veni. Yesu ashimwe. Musi wo gukirizwako. Ahako twakijijwe ni sawa. Acaragenda araraba. Je narinzi rero ngo azagaruka mbarira ati urongera kwaya. Yagarutse avuga ati mwari ndaryohewe. Mbere ntiyavuze ngo yavuze ati nyakubahwa mwarimu. Ndaryohewe. Ati ikintu kindyoheye ku mwana wanje agiriye mu muco, akagira mu ishengero yizere yakuriyemwo, ndamuguhaye nibagende babane. Ndarindira ko avuga ngo uzozana ya ndabura. Yesu ashima. Ndagenda ndabarira nyamuhungu ati vyemewe. Ibigumye byose arabyorosha bikoroha, abanyamanyama kaborosha. Yego baca barampaniranwa rero, umwe azimba ku nkwano. No kuyindi shure ngiyeko babiri, umwe namukwereye 30 bavukana, uwundi 40. Ehe wa mwarimu azimba ku nkwano. Ivyo ndabibamwo, mugabo Yesu yarampinduriye izina. Ubu ntibavuga ngo ndazimba ku nkwano, ubu hageze ntanga yakwiye kuko ndayafise. None baba bantumye ntibaba bayafise. Nuko Yesu akora. Ko wemeye ugakizwa, hariho ibihe azogenda araguhindurira. Ibihe bigoye abigira ibihe vyiza, ibihe vy'ubukena bivunjemwo ibihe vy'ubutunzi, ibihe vy'amarira bihinduremwo ibihe vyo kuririmba.
azoguhindura n'izina. Je mponamona hari abantu bakiri bato bato Imana yahezagiye bagaca bitwa ba Mutama, ataruvi na rumwe bafise, mugabo bafise iki? Bafise iki? Amanoti ngo ni Mutama. None umva iryo size na yamuhinduriye. Jewe akana ko muhira haza abantu b'abadamu muhira batashe bagwa ngo tuzosubira muta. Nzabona akana k'agakobwa gatoyi karabakwirikiye gaca kavuga ngo emwe ngo ntimuzosubire kuvuga papa ngo ni Mutama. Muzohore muvuga ngo ni sogokuru. Yesu adufashe. Ngira kiyumviye abatama ni bamwe bagenda bameze uku, kabonye ntaragora. Yesu adufashe. Arahindura izina umuntu akiri muto ngo ni Mutama kubera inoti. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yaraduhinduye amazina, aradukura ko na bya vyete vyahora biduhama. Aho waca ngo he wa murozi, ubu basigaye bavuga ngo he wa mukizwa. Amen, 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 amen. Aho waca ate he wa musuma, ubu baravuga ate he urya mukristo, kuko yaguhinduye izina. Amen, 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 amen. Amen. Mucete cyandikiwe abikorosayi tugomba dusenga Imana ko yanyemereye sikijuju ngwane mu nzira, ko yanyemereye azongeza no kumugwa Yesu. Ko yanyemereye azongeza no kumugwa. Mucete cyandikiwe abikorosayi mu gice ca 2 n'umurongo wa 13 havuga ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu n'ukudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro byacu bingahe? Vyose. 14. Ihanaguye nikete litwagiriza lirimwo amabwirizwa ryaduhama, ilikura hagati yacu nayo ilibamba hehe. Nahabwe icubahiro Yesu. Nahabwe icubahiro Yesu. Uyu mwanditsi avuga ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro, Imana yabagiranye bazima na Kristo. Nahabwe icubahiro. Hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro, atajambo twari dufise, yatugiranye bazima na Kristo. Ego ubu turi bazima, vuge muti amen. Turi mu bugingo, turi bazima. Iyo umuntu ari mu bugingo aba ari muzima. Iyo umuntu atishwe n'ibicumuro aba ari muzima. Iyo umuntu atajwe rimwagiriza ikibi mu mutima aba ari muzima. Abarindiriye kuzoraga ubwami arababarira. Uyu mwanditsi Pawulo arabivuga, mwebwe yabagiranye bazima na Kristo, abakuye muri rwa rupfu rw'ivyaha. Nahabwe icubahiro. Nahabwe icubahiro. Adukuye ko ivyete vyatwagiriza ko turabasuma, abarozi, ababeshi, mboregwa, ta jambo dufise. Yarakoze Yesu. Nahabwe icubahiro. Yesu yarakoze. Nahabwe icubahiro. Ivyaturega vyose vyahora bitwagiriza arabihanagura.
amaraso ya Kristo Yesu acarahanagura ivyahora binyagiriza byose, icete canyagiriza aragitabura. Ubu nitwa umwana w'Imana kubw'ayo maraso. Ubu twese twitwa abana b'Imana kubw'ayo maraso. Mbere si ivyo gusa ngo turabaragwa, ivy'Imana byose ni ivy'iwacu. Aho twari ku rubanza ejo, umupapa yarasohoye umwana w'umukobwa, yaramufise ari uwo nyene. Mu gusekeriza ijambo avuga ati jewe simvuga nk'uko abandi bahora bavuga, jewe mvuga ikinyurane. Ati ivyo mfise byose ni vy'uwo mwana, kuko nta wundi abisigaramwo. Muriko muravyumva? Ivy'Imana byose ni ivyacu twebwe abana bayo, nitwe tuzobiragwa. Wewe upfe kurindira gusa wihanganye. Ibisigaye musi ni usigaye gutangazwa gusa, urazwi mw'ibanga ry'Imana. Yesu asigaye kubarirwa ati genda uzane babandi wahamagara bakemera. Bibiri ivuga ngo uwo musi tuzoyumva itangazo rivuga ngo nimuze abo data yahezagiye. Heka twarahezagiwe basha, muravyemera ko twahezagiwe? Abavyemera ko twahezagiwe mu amaboko hejuru, twarahezagiwe. Amen, 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 amen. Nimuze rero abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe. Ivyo twakoze byose bice bidondwa. Inyuma yo kudondwa tuzoce tubihererwa impera. Ega hajya ntidukorera ubusabasha. Ega bijya twakoze byose nta na kimwe kitanditswe, nabijya wakoreye abantu nta na kimwe kitanditswe. Upfe kwihangana gusa, umunsi umwe tuzobibona. Ndacibuka umunsi nakirizweko. None warakijijwe? Ego umuntu arashobora gukizwa ntakizwe byose, akagira ivyakijijwe n'ivyasigaza. Nari mvuze umunyagice umwe muri bamwe bagenda bafise ibintu, amarero barandegera ati aracadandaza ivyera. Umunsi umwe ndamuhamagara ati wewe ntuzobatizwa kuko hari ibintu wewe utahejeje. Ngo vyibiki? Ndamubera wewe uracadandaza ivyera, ntuzobatizwa kandi urubatizo rwari rwegereje, wewe nturimwo. Ngo kugeza ivyo ngo ndagiye, atego genda nturimo. N'ikintu ciwa caragenda. Ja, uyu Yesu aratabara. Nzamona agarutse yahindutse. Ngo burya wavuze ngo iki? Ngo subiramwo, ngo burya wavuze ngo iki? Nanze ndatimba ati navuze ko utazobatizwa kuko hari ivyo utahevye, wowe uracadandaza ivyera. Nzamuri Imana iramuzungurukishije, mbona agiye araririmba. Nasigara nihagarari. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haya abantu naho yabahamagaye katarahera, bataranoga neza ngo bakizwe, amacakubiri ngo ahere, inzigo, umutima mubi ngo uhere, amanyama akagaye ngo gahere. Munsi umwe nagiye kuvuga ubutumwa ahantu ino nyene iwanyu mu gisagara. Nza numva umuntu twari kumwe, sinzi ko araha, sinzi niyavyumva arambabari. Ngo nonaho ngo ni wowe urongoye ububwiriza bw'imorali. Te ngo wewe ate, ngo wewe ate, ngo namba hariho uwundi mukorana.
Yesu adufashe ntikarahera uwo muntu karacariyo. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Naho navuze ubutumwa uwo munsi iwiwe ntikarahera akagaye ntikarahera nigahere tuhava tuza mw'ijuru. Uwo kataracika ntazorigeramwo, arabona kariganga muhogo kakiri ino mu mutima. Banti karahera nigahere, ivyaha bihere, umunsi umwe tuzoze mw'ijuru. N'aya majambo mwese muyumvise, Imana yo mw'ijuru ibahezagire. Tugomba tusengera umuntu yumva tijewe hariho ikikingora, nagomba uheraheze kurya bijya bindi vyose vyaheze, nagomba niki naco ugiheze gihere, hanyuma ndorera ubwami atajwi rikinyagiriza ikibi. Ninde yumva twosengera naho yoba umwe aze? No mw'ijuru abamarayika bararirimba muri irya misi mikuru yose, umunsi wo gukirizwako bararirimbye, abamarayika bararirimbye. Urya munsi twakizwa, umunsi twavuka haririmbye bakeya, ariko umunsi wo gukizwa wewe waranezerewe, n'abari bakuzi ko ibibi baranezerewe. Mw'ijuru naho baca bararushiriza bararirimba, n'ubu baragomba kuririmba kubw'umuntu agomba kwiyeza ivyamubayeko. Kaze 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 wewe wumva ko hari ivyo wumva womaramaza, wumva wokura, wumva Satani akivyura. Murimvye avuze ngo urazirikanye Mwami Yesu, ingeso wa mubi yanyanduje zigomba kuvyuka. Ninde yumva ko Yesu yozirandura zigahona, kugira ngo umuntu asigare yiganziwe n'ubuntu bwa Kristo Yesu? Tugomba tubasengere, ce dusaba umwungere wa mbere w'ishengero abasenga. Mwami Imana Data wa twese, turagushimiye kuri iri jambo ryawe, turagushimiye kuvuga ngo kera nta bantu twarimwo, kera ntitwari bwagirirwa imbabazi, kera ntaco twarico, ariko aho ubigombeye wewe kubw'ubuntu bwawe, usanga umuntu wese hariya yarambaraye, ari mu vyaha, ari mu bibi, umusangayo uramukurayo, uravuga ngo ngwino mwana wanje ngurokore. None rero Mana, muri aya masaha y'umurango ijwi ryawe rirumvikanye mw'ishengero, ijwi ryawe rirumvikanye, kandi abantu barumvise ijwi ryawe. Turasenza Imana mu izina rya Yesu Kristo ngo imbabazi zawe zongere zibe kuri aba bantu basanze hari ibyo bataraheba, basanze bakiri kure yawe, basanze hari ibyo basubiyemwo, basanze hari bitagira ikimazi bikirwanira mu bugingo bwabo. Turagushima, turagushima Mwami w'abami ko wemeye kwigisha ishengero. None rero uravuga ngo mu kindi gihe abo wahamagaye, abo wagiriye imbabazi, uzohava ubiyegereza aho bariho baba. Ariko tukiri ino dusabwa kwitegura. Ngaba bariko barategura ubugingo, ngaba bariko bariyeza, ngaba ivyo basanze bitarahera bariko barabiheraheza kugira ngo bagire ubugingo. Mana nyakubahwa, imbabazi zawe nizibe ku bantu bawe,
imbabazi zawe nizibe ku bantu bawe, ubwiza bwawe bubabonekeko, nabo bumve ko ari abaragwa bazoraganwa n'umwami, nabo bumve ko bari mu ngoro y'Imana nk'abana b'Imana. Mwami ubagirire imbabazi, reka ijambo ryawe ryongere ryinjire rinyengetere, ritandukanye amagufa n'umusokoro, ryinjire hariya mu vyiyumviro by'abantu. Abantu bawe mwami bahinduke, ubwiza bw'Imana buronke ikibanza mu ishengero. Yesu girira imbabazi abantu bawe, urakoze kuvyumvise kandi kubahariye, natwe dusenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Tugomba dusengere